Turabashuhuje abakunzi mukuza kudukurikirana, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Uko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss, namana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero nashoboye kubategurira ikiganiro ngomba kubereka ibimenyetso bitandatu umugore abeshamwo ko yarangije kandi atigeze arangiza. Bya bimenyetso bikora uwarangije vya nyabyo n'uyu mudamu aba ariko arafekinga umugabo wiwe nawe nyene araheza akabikora. Uyu munsi rero ngomba rero ndakwereke ivyo bimenyetso bitandatu simusiga umugore abeshamwo ko yarangije kandi atigeze arangiza. Ntarabandanya ngomba kubibusaba kandi subscribe, like, share na comment kuri channel Daniel Mugisha, uko tuzokwama dushiraho ibiganiro vyacu muzoze murabikurikirana bitabagoye. Twongera kandi dushimira abakunzi mudukurikirana, Imana ibahezagire cyane kuko bituma muduha inkomezi, bigatuma muduha ingoga yo kubandanya turiko turarondera ibiganiro bitandukanye, kuko dukunda ingo zubakika, ntabwo tuza dukushima ingo zisambuka. Bino biganiro rero iyo turi kubitanga tuba turiko turafasha abenshi, tuba turiko turashaka yuko ingo nyinshi zubakika. Okay, uyu munsi rero ngomba ndakwereke neza ko muri fake nta kintu na kimwe gitabamo fake. Okay, no mu mibonano mpuzabitsina harabamo fake. Ubushize natanze video nigisha uburyo abadamu batakagombye kuza barabesha abagabo babo ko barangiza kandi batigera bumva n'ikintu na kimwe. Hari umudamu ashobora kubesha umugabo yuko yarangije kandi atigeze arangiza. Iyo video urayiraba hano kuri channel ya Daniel Mugisha, uraza kuyibona. Nasobanuye neza uburyo abagore babeshamwe abagabo n'impamvu zituma bano badamu bashobora kubesha abagabo ko barangije batigeze barangiza. Ubu rero ngomba ndakwereke n'ibimenyetso bakoresha, ni bya bimenyetso nyene babandi baba barangije vya nyabyo bakoresha. N'uyu mudamu kugira ngo ibintu vyiwe bibemo fake, kugira ngo umugabo avyemere kari vya nyabyo, akoresha gufekinga, agakoresha gukoresha bya bimenyetso nyene bya wa muntu arangiza vya nyabyo, nawe akabikoresha kugira ngo arabe ko umugabo ashobora kumuvako. Muri yo mwanya ibyo aba ariko arakora ntaba abitahura, aba ari muri rapport sexuel. Mugabo iyo rapport sexuel aba arimo ntabwo aba ariko aratahura ibintu aba arimo ivyari byo. Kudatahura ni kwa kutaryoherwa. Iyo umugore atariko araryoherwa mu gikorwa, ibintu aba ariko arakora ntibiba ni bya bindi byo gukora avuga ati nakore aheza mveko. Nta buryohe burimwo nyene, urumva ntaryoherwa. Rero mu gihe aba atariko araryoherwa ni ibintu aba ariko arakora nyene byibereye aho ngaho. Haryoherwa umugabo wenyene kuko umugabo araheza akaversa akarangiza, mugabo umugore wewe nta na kimwe yigera yumva muri iki gikorwa. Rero kuri ba badamu ba faking abagabo ko barangije, nabo nyene barafite ibimenyetso bakoresha kwemeza abagabo ati sheri narangije kandi atigeze arangiza. Icyambere, uyu muntu akoresha guhumeka insigane kwa kundi nyene. Ibi biri muri bya bimenyetso nerekanye yuko umugore agomba kurangiza. Ko abagabo baragerageje kudusaba, baratubwira ati nimutubwire ibyo bimenyetso kugira tuzo turabirabira ku badamu bacu ko bagomba kurangiza, tumenye ngo tushobora kuvyifatamo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero uku guhumeka insigane kuri muri vya bimenyetso ku mugore agomba kurangiza vya nyabyo bimushikira. Akenshi umugore agomba kurangiza akoresha guhumeka insigane, agahumeka insigane. Rero no mugore nawe kubera ko ariko arafekinga muri uku kurangiza kwiwe, nawe nyene ategerezwa kuvyiga kugira ngo niwabona arangije, niwabona ariko arahumeka insigane, wowe umugabo ikija mu mutwe n'icyayi ucumenya ati umudamu wanje agomba kurangiza kandi ari fake. Ariko aragufekinga ntabwo biba ari byo, ariko aragerageza kuvyiga. Hanyuma muri ujya mwanya kugira ngo muveko aragerageza naho guhumeka insigane kugira umenye ati madame agomba kurangiza kandi yarangiza, akakwemeza ko yarangije kandi atari bwigera aja muri mudu. Ntiyigeze aja muri mudu, nta n'ikintu na kimwe yigeze yumva mu mubiri wiwe, nta n'ihinduka na rimwe yigeze yumva mu mubiri wiwe.
ariko kugira ngo umuveko, kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina wowe urangize nk'umugabo umuveko n'ingoga, kuko ivyo aba ariko arakora ababona ko atakamaro biko biramumarira, ategerezwa gukoresha systeme yo guhumeka n'ingoga kugira ngo umuveko. Iki ni kimenyetso kiri muri vya bimenyetso abagore bakoresha muri fake ko bariko bararyoherwa kandi batariko bararyoherwa. Ikimenyetso cya kabiri, kuvuga amajambo menshi. Iyo mvuze amajambo harimwo inzira nyinshi zitandukanye. Bya bindi bita gutonga, uyu mugore azotonga bimwe bya nyabyo, okay, nyene akwemeze kugera aho wowe umugabo uvuga ati nukuri madame wanje araryohewe pe, nukuri madame wanje ivyo ndi gukora ni byiza kabisa, kumbe uwanyu nta n'ikintu na kimwe. Hajya hari ikintu Imana yatunyegeje. Imana yatunyegeje ikintu gikomeye cyane. Kumenya ikintu kiri mu mutima w'undi ni ikintu gikomeye cyane, kandi iyo iza kutwibira iryo banga nta muntu abahuba, nta muntu aba agenda mu bintu bimeze nabi kandi abibona, okay. Kandi nta n'umuntu aba yica uwundi, kuko deja umuntu akwiyumvira ukacubimenya ati naka agomba kongerera nabi. Urumva abantu bari kumarana pe, niyo mpamvu Imana yatunyegeje ikintu. Uyu aragufekinga neza neza, agatonga akakwereka ko ari muri mood neza, akakwereka ko iyo umushikanye ari ahantu hakomeye neza. Wowe umugabo rero uri kurakora ico gikorwa ukaryoherwa, ukibaza ati madame by'ukuri ni ibintu ndi gukora ni byiza cyane, ibintu ndi gukora biramuryoheye, urumva akakwereka bijya nyene umuntu aba ariko arakora mu nzira ya nyabyo, nawe arabifekinga akabikora kujya nyene kugira ngo ubone yuko ibintu byageze kure. Kumbe nta nibiri muri we, no gushaka gusa kwereke kugira nawe ubwire ko haje igikorwa hanyuma uheze umuveko, urangize uheze umuveko. Fake nta kintu na kimwe kibura fake. N'imibonano mpuzabitsina hari abadamu bayifekingamo. Rero ukazobona madami wawe ahumeka cyangwa ukabona madami wawe ari gutonga avuga twatujambo turyoheye ugutwe, avuga bya bintu directement ntuce wishiramo ngo madami wanje yaryohewe yagize. Rimwe na rimwe ari ababibeshamwo pe. Mugabo kandi narigishije mvuga nti madami wewe unyumva, nimba ufeke ngo umugabo wawe ko warangije ubu uri kurigirira nabi, ntabwo ubu uri kuragirira nabi umugabo, no, ahubwo wowe nyene ubwawe ni uri ko urigirira nabi, kugira uzabivemo bizokugora. Hari ikindi kimenyetso, kurekura cyane kurusha uko igikorwa, kwirekura cyane kurusha uko igikorwa cyagenze. Mosheha, uyu muntu arirekura, ndabigutura, arakwirekuraho, arakwisanzuraho, arakwereka neza yuko ibintu ari amavuta tu. Buri kimwe cyose agerageza kugikora kugira ngo akwereke ko uburyohe bwarenze, bwamubanye bwinshi. Naho shukuri, aragerageza uburyo bwose bwo kukumvisha yuko ari kuryohewe. Ukimenye, aragerageza uburyo bwose bwo kukumvisha ko yaryohewe. Bya bindi nyene uburyoherwa akora nawe arabikora, okay, kugira ngo yereke gusa ko yaryohewe koko. Uyu muntu ikindi nacyo abira icyo ya change kubera ibintu yari ko arakora, kubera ko guhumeka ko ku nguvu akoresha, kubera ya majambo menshi avuga yo kuryoherereza imibonano mpuzabitsina. Ibyo byose arabikoranya, amaze kubikoranya kubera aba ariko arakoresha inguvu. Ntabwo aba ariko arabikoreshwa nuko umubiri wabigombye, no, ntabwo aba ariko arabikoresha ngo nuko yashutswe cyangwa nuko yashikanywe ku ndondoro, no, aba ariko arakoresha inguvu ziwe bwite zitarimo n'ikintu na kimwe kiri kumufashamo, gutyo acagerageza kubira icyo ya change. Egome n'abari mu gikorwa nyene bisanzwe bakaba bari muri mood bisanzwe barabira ucuya, mugabo uyu wewe ararenza kuko ni inguvu ziwe bwite ariko arakoresha, nta kintu kiba kiri kumuyobora muri uyo mwanya, aba ariko arakoresha ingufu ziwe, gutyo bimutuma kubira icuya cyinshi kirenze. Aba ari muri fake, okay. Uyu muntu ikindi kimenyetso azokwereka, arazana amazi, nimba afise amavangingo arayarekura ku ngufu, byanka byakunda agerageza uburyo bwose bwo kurondera amazi ku ngufu akayarekura neza. Nta kimenyetso na kimwe uno muntu ashobora gukora gitandukanye n'uri gukora ibyanyabyo akora.
arakwereka neza yuko yibereye mu gikorwa yakibayemo neza, yacinjiyemo neza, kandi igikorwa atakirimwo habe namba na gatoya. Urumva neza yuko fake ziba mu bintu byose bitandukanye, nta kintu kitabamwo fake kibamwo. Amavangi ngo arayarekura neza, wowe umugabo wa munyaza ukavuga ati madame araryohewe, mugabo ntabwo aba ariko araryoherwa habe namba na gatoya. Mugabo ndagisubiremo kino kintu, madame, kubesha ko wanyuzwe utanyuzwe ni ibintu bibi cyane. Nimba utanyuzwe mubwiza ukuri, video y'ubutaha narakivuze, nimba utanyuzwe, nimba atagushikaniye ku ndunduru n'umugabo, mubwiza ukuri ni sheri by'ukuri sinaryohewe pe, sheri by'ukuri igikorwa twagikoze mugacyagenza uko. Abantu bubakanye hari ibintu bakunze kwirengagiza. Mu rugo nta kintu na kimwe kidakwiye gufatirwa umwanya ngo kiganirwe mu kiganireho, okay? Abantu bubakanye bibaza ko ikiganiro cy'umugore n'umugabo no kuganira iby'ubuzima gusa, no kuganira iby'akazoza gusa. No, n'ikiganiro kijyanye n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mufise kugiha umwanya mukakiganiraho, mukabazanya. Umugabo akabaza umugore, eske madame, iyo ndiko ndagukorera igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina turi muri mode kweli uhora wumva gute? Umugore nawe akamenya kwirekura ku mugabo we, ukamubwiza ukuri iti ndaryoherwa sheri n'ukuri, by'ukuri ukubinture ndashima. Ubivuge bivuye ku mutima, pana bya bindi bya fake. Nimba kuryoherereza mubwiza ukuri iti sheri urandyoherereza kabisa kandi nkumva ko nyuzwe. Nimba atabikora neza mubwiza ukuri nti sheri by'ukuri kuva twakabana, abana tumaze kubyarana, nta n'umunsi n'umwe ndigera ndyoherwa mu gikorwa, nta n'umunsi. Ahubwo duhindure position, kuko iyo mubiganiye mugize ikiganiro kuri ico kintu muramenyana n'ingene mushobora guhindura. Swate uko mwari mumenyereye mukora mufise guhindura indi position, gacu usanga murahinduye ukundi kuntu mushobora kubigenza, hanyuma bikagenda neza. Mugabo mugiye uri kumubesha ngo warangije utigeze urangiye, eske ivyo nibiki? Azogumira hahandi, kandi ku mugabo we nta nakimwe azo kwinona. Wewe yabifata ibisanzwe, uramubwira ko uryohewe nawe akabifata ko waryohewe, kuko n'umwana w'umuntu ni gute yamenye ibiri mu mutwe wawe? Ni gute yamenya kutaryoherwa, canke ni gute yamenya kuri kuramufekinga? Biragoye kumenya kuri kuramufekinga, kuko ibimenyetso ukoresha mu kumufekinga bisa na bya bimenyetso umuntu akoresha ari mu buryohe nyabwo. Rero kugira rero umugabo amenye neza kuri kuramufekinga biramugora pe. Madame unyumva, vugisha ukuri. Nimba yagushikaniye ku ndunduro mubwiza ukuri iti wanshikaniye ku ndunduro. Nimba atabikoze neza mubwira iti sheri ntabyo wakoze neza, hanyuma mweze mufashanye igikorwa. Navuze neza ko igikorwa atari cy'umugabo wenyine, igikorwa ni cy'abantu babiri. Nuje ngaho wigaramire urekere umugabo bari wakora wenyene, ntagire n'umunsi ushobora kuvuga ati reka nanje uyu munsi sheri ndamufashe. Mugabo kacugu ushaka yuko uryoherwa kandi igikorwa wagisigiye umugabo bari wagikora, ni gute uzaryoherwa? Ntuzoryoherwa. Umugabo azokora ibyo ashoboye hanyuma yirekere yigiye, hanyuma uzogenda uvuga ati umugabo wanje ntabyazi, umugabo wanje ntazi gukora neza, kandi ari uri kurabikora. Please, waryohewe uvuga ko waryohewe, utaryohewe mubwire ko utaryohewe. Ibi bihe nivyo bihe tugezemo, ni ibihe byo kutabeshanya, ni ibihe byo kubwizanya ukuri kuri iki gikorwa, ko twasanze kino gikorwa gituma abagore benshi baci inyuma abagabo babo, ngo umugabo ntabyazi. Umugabo arabizi, ahubwo we ni utamubwiza ukuri ko utari kuraryoherwa kugira umugabo ahindure position y'ingene ashobora gukora igikorwa. Niko bimeze. Byari ibimenyetso bitandatu nariko ndabereka umugore ashobora gufekingamo umugabo ko yaryohewe kandi atigeze aryoherwa, kuko bibaho. Ico ngusavye madame, reka kubesha, vugisha ukuri. Murakoze cyane ababandanye badukurikirana. Imana ibahizagire cyane naho butaha. Bye bye.